data rya mwana rya mutima mweranda orano mukama bavukanye mwese nabaye byakeye nk'uko mwabyumvise mu nkuri twagomba kubanza guhera umutima wawe isengero no kuyindi cyese none rero turahera guhezagira amazi cyangwa ube ukunda mwekazina cyangwa muntu ukabeshaho umuntu nyene ubwenge bwawe ukongera ukamutorora urukundo rwawe ndetse ukamurongora umwerekeza kuri Kristo n'umuco wiwe urashaka ubwoko bw'igihugu cyawe rero abacuruzi tumaze kuhahirwa mu iragira ry'isimu tugapfa hamwe na Kristo tuzukira hamwe nawe ubuzima bushasha tugacika abanywanyi be bwite kandi no gukorana ubuzima bw'abantu isaba Kristo twahawe amazi yonyine Kristo yahezagiye anayatwuhagiza kudupfira ku musaraba nadufashe kuba natwe ingoro za mutima mweranda wongere dufashe natwe abakoraniye ngaha n'abazohimbariza amabanga yo gucungurwa muri iri sengero tuzoshikira twese Yerusalemu yo mu ijuru tubigusabiriye Kristo mukama wacu ukagisaga n'ibimenyetso bifasha kwinahaza uhereye kuri ino sengero amasanamu eka n'ibindi byose byagerekanirijwe muri iki kibanza rero ryashibuwe n'abantu ariko ryashimwe rikagira igiciro mu maso y'Imana namwe rero nimumere nk'amabuye mazima mube amabuye y'iyo nyubakwa ya mutima muronke ubuherezankuka bweranda kugira ngo muhereze imbagwa muri mutima zishimisha Imana kubwa Yezu Kristo nanone ivyanditse bivuga biti nzoshira muri Siyoni ibuye ry'iremezo ryashimwe kandi ry'agaciro uzogishimira
ugurukanzo kizamaho umwami ngangingiro ugurukanzo kizamaho umwami ngangingiro ugurukanzo kizamaho umwami ngangingiro inkuka ubuzima bwacu buzira gatosi ari nayo nkuka igushimisha kandi kurinahaza tubigusabishije Yezu Kristo mukama wacu intumwa y'umwungere ariko arasiga amavuta meranda altari mbere no mu kandi kanya kumbure abasaserdoti ni no muri aka kanya nyine abasaserdoti ibimenyetso aho hahora haca urugendo rw'inzira y'umusaraba
dusabe. Sakramento ry'umubiri n'amaraso y'umwana wawe nudufashe kugira ngo ko dusenga Kristo ahangamye ngaha kuba ariko dushobora gutorana ku kinyegezwa cy'icungurwa ry'abantu tubigusabije Yesu Kristo mukama wacu. Haramukiwe guhezagirwa ivyeranda bizoba biri hano muri ngoro y'Imana. None rero kumwe nyene vyagenda ubwa mbere kwa rutari nitabinakuro nuko nyene ariko aronsa rutari imote akamotera k'ivyiza vy'Imana ariko arosa itabinakuro nako. None rero wamuhoza komoka kuri wewe namurikire imizirikani yacu yongera duhishuke ukuri kose nk'uko umwana wawe yabitwemereye tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe ariwe mukama wacu niwe Mana umusangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mwera n'ubuntu mu myaka yose. Muzirikani wawe uhindure n'isi wahagarika umutima wabyo bigaca bipfa bigasubira mu ivu ryabyo urugigime muzawe bikaba biremwe isi ugasubira kuyigira nshasha. Umwana w'umuzirikani wawe
mugiye kiriho umwe wese ahabwa umutima ingabirano kugira ngo agire akamaro bose. Yesu Kristu nk'uko twashikirijwe na Yohani Mweranda. Ku mugoroba w'uyo munsi ariwo mubagwa wa mbere mu ndwi, mu nzu yarimo abigishwa bari bugaye inzugi ku gutinya Abayahudi. Niho rero Yesu yaza agahagarara hagati muri bo ababwira ati, nimugire amahoro. Avuze atyo abereka ibiganza vyiwe n'urubavu rwiwe. Abatumwa ngo babone umukama barahimbarwa. Yongera ababwira ati, nimugire amahoro, kumwe data yantuma nanje niko nabatumye. Ababwiye ivyo arabahuha ati, nimuronke mutima mweranda, abo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe, abo muzobigumiza ko nabo bizobagumako. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye bakunzi b'Imana bo muri paruwasi ya Nyarusange, reka cyane cyane mwebwe bo mu gisata ninde muramuzi, turamuzi, twaramuzirikanye, ariko kuvyiyibutsa si bibi. Uwo mutima mweranda wari we mu gisabisho c'inama abatumwa tumusenga nk'Imana, turavye yuko akomoka kuri Data na Mwana, turavye yuko ariko mutima mweranda aribonekeza kandi
nk'ububasha bw'Imana, ubukomezi bw'Imana. Mu bimenyetso twumvise guhera mu gisumwa cy'ukazi y'isengero, tumutahane tugumane nawe atugenze uko ashaka, kuko afise ibindi bintu bitandukanye abandanya dufashamo. Twumvise ko ari umuco w'agatangaza. Uwo muco w'agatangaza ubandanya udufasha gucika umuco natwe no kutagendera mu muzimagiza. None ko n'amatara muyafise uyu munsi mwava muyadomeka, ugira muyadomeka nga mw'isengero gusa, ni ukugira ngo abandanye abonesha mu buzima bwanyu bwa misi yose. None rero mu gukomezwa muri mutima mwerana muza kwemera ko mugiye kubandanya muri umuco w'iyi si yuzuye umuzimagiza, umuco w'abandi abo bakomejwe mu nyuma bakabiheba bakigenza nabi. Uyu munsi mugiye kubabera ninde? Muramuzi, turamuzi, twaramuzirikanye, ariko kuvyiyibutsa si bibi. Wongere watire muri mutima mwerana izinore witoreye. Abavukanyi bacu, abamenyeshamana babareze na jewe ndimo, akanyamuneza kariko karadusya kuko tugira turamurire ekleziya abashingira intahe inkuru nziza, kandi barifuza kuronka isakaramentu ry'ikonfirmasiyo kugira ngo umutima mweranda agerere mu mitima yabo, abakomeze mu kwemera. Nyakubahwa, bose turabagushikirije, bakire ubatire. None rero bakristo mwaje gukomezwa muri mutima mweranda, nimuhaguruke. Ndashimiye abavyeyi ko mwategereye ibanga Imana yabahaye ryo kurera. Namwe bana dukunda, ndabashimiye ko mwumvirije impanuro z'abavyeyi
mu gufata nkama inzira abavyeyi n'abigisha baberetse. Nimuragane icese indagano zanyu abavyeyi banyu bavugiye mukivuka mu muryango w'abakristo. None mwarategereye ko ubuzima bw'umukristo burangwa n'urukundo rubonekera mu kuba abantu b'imigenzo myiza, ariyo ubutungane, gufasha boro, gukorera umuryango wanyu wa Ekleziya, kugira umubano mwiza muri bose. Ubunebwe, ubugaba, ubwiyorobetsi n'izindi ziva kuri sekibi. None murakanye shetani, murakanye ibikorwa vyayo, murakanye inyosha mbi zayo. Muremeye Imana Data ugira vyose yaremye ijuru n'isi. Muremeye Yesu Kristo umwana w'ikinege w'Imana, umukama wacu yabyawe na Bikira Mariya, yababaye yabambwe agapfa ku musaraba, hanyuma akazuka mu bapfuye, none yicaye iburyo bwa se. Muremeye mutima mwerana umukama adukunda akadukomeza. Imbare turi kumwe na Yesu Kristo umukama wacu. Muzokwekana mute ko mutima mwerana yabagize aba Kristo bashitse mu muryango umunsi mukuru ukwemera nk'uko tubisanga mu nama y'abatumwa. N'ubu barashishikara, harageze ko uyu muco wa Kristo twari twawuhawe n'umusaserdoti igihe mwabatizwa mukiri bato, ngo bafashe kubaboneshereza. Ubu turawubashikirije, umurikire imitima yanyu, uzokwa mubaranga aho muzoba muri hose, maze namwe muze mubushikirize abo muzokwibaruka kubw'amaraso, kubw'amazi no kubwa mutima mweranda. Nagarikiye maze abandi bavyeyi bari nyuma y'abaserukiye abandi nabo bace batumekera abo bari kumwe, hanyuma abana nabo bace baja kudomekera abandi bana bari mu bibanza.
iraguhumira ikagukura mu bantu. Mutegere rero icyo mugiye kurahira. Bishobotse ababyeyi murafata abana banyu mu bitugu. Bagize abakozi ubwasi turakomera amashyi.
Yezu turaguhereje igihugu cyacu cy'u Burundi, nuhe mutima wawe abakirongoye bayage bahuza barondere ineza ya bose mu gutunganiriza bose. Mukama twumve. Mukama Yesu turaguhereje abagoye n'abagwaye ubiremeshereze, natwe uduhe kubitwarana. Twibuke ko ibatizimu yatuvukanishije nawe. Mukama twumve. Mukama Yesu turaguhereje urugwaruka ruhava rukomezwa muri mutima mweranda, ubahe kurangura neza ijaka ryawe wohejwe na mutima wawe mweranda, bagukorere badatinya. Mukama twumve. Mukama Yesu twese uko dukoraniye ngaha turisabiye inema y'ubukerebutsi n'iy'urukundo kugira ngo dufashanye muri byose na hose. Mukama twumve. N'amagara yacu tega amatwi ekereziya yawe kwamamaza imitima n'urukundo rukomokako, turonse ibyo tugusaba turakwizigiye, tubigusabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Akira iyi ntare y'ijambo ry'Imana twagiye turazirikana muri konfirmasi. Uraheza ugendera ijambo ry'Imana, wame urimenyesha abandi, wirinde kuzimira. Tubakuze ubwa nuko rero mushingure musubira mu bibanza, hanyuma byose byarangutse n'ibibandanya biranguka tuyihereze imirimo, tuyihereze abacu.
mubyeyi mweranda mana y'amamushobora byose kubwa Yesu Kristo umukama wacu amaze kurira mu ijuru akarengera ibicu akabyagira iburyo bwawe abantu bamuremeye yabujuje mu mutima mweranda yari yabemereye nicyo gituma kuva ubu no mu myaka yose twifatanije n'inteko z'abamarayika bose ngo tukuririmbire n'umutima wacu tuvuga tuti nicyo gituma tugusabye ngo wike mutima mweranda tagatifundira ishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu igihe bagira mufate yagira batangure kubabara ko byishakiye yafashe umukate agukengurukira arawumanyura awohereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanjye amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza gusesorwa no kubwa benshi abagize ibicumuro ivyo murabigire munyibuka muri wenyene nutega iteka gusenwa mana data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu mungeroni nahazwe mu myaka yose dusabe nuko twabyigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza nitwubahuke gusenga tuvuga tu irwe bw'ijoro n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo Mukama Yesu Kristo yabwiye abatumwa bahaboti ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yanjye nturaba ibicumuro byacu raba nyabona kwemera kwe eklesiya yawe ari mwiza
barahiriwe abatumire b'Imana, barahiriwe abantu Imana ikunda nabo bakayikundira. Nguyu umuhagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro. Mukama nibingwiye koza mu mutima wanje, bakuvuga ijambo na rimwe umutima wanje ucukira. Oh
imana yatugabiye. Turakengurukiye abatwibarutse bakaba batureze baturoresha ku mana. Turakengurukiye cyane musenyeri kuko umwitwariko wiwe wa mbere ari uwo guha urwaruka abigisha banyuzwe n'ijambo ry'Imana ngo babafashe kumviriza Imana no kuyakira mu buzima. Turabakengurukiye namwe bigisha aho mwatumenyesheje Imana mukunda mukayikundisha. Basaseredoti, muryango w'abemera mwese, turabashimiye kubwira bw'ukunogera Imana twababonye ko bwatumye natwe tugira umwete wo gukurikirana inyigisho y'urukiza. Ego niko turageze mu bigero, ariko turacyari abaregwa. Nitwazita muratubogora niho tuzoshobora kugendera za mpanuro mwaduhaye. Turemeye kugendera umuco w'injiri. Murakoze. None rero